Amahoro y'Imana abane namwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Ni Pastor Nduwimana Joseph aremesha ico kiganiro. Turabashimiye ngene mushishikara kudukurikirana, hanyuma kandi namwe by'ukuri mwoba aribwo bwa mbere mushoboye kubona iki kiganiro. Ndizeye ko kiza kubafasha. Iki kiganiro kigizwe n'ibintu bitatu: ijambo ry'Imana, amasengesho hamwe n'intahe. Mu mwanya murumva intahe kandi mu mwanya ndanabasengera, ariko kubukaba aribwo bwa mbere ubonye iyi video ukaba utaragira sabone, gira sabone kugira ngo uzuraronka message dusize ko intahe, dushize ko amasengesho agushikira. Imana igufashe kandi iguhezagire cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusoma ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Hanyuma y'ivyo Yesu yiyereka abigishwa ukundi gushasha. Imana nishimwe. Niri jambo ry'Imana twagomba gusangira, ingene Yesu yiyeretse abigishwa ukundi gushasha ku kiyaga c'Itiberiya. Ahantu rero biraboneka yuko Yesu yiyeretse aba bantu yarasanzwe afise ukuntu yabiyeretse, ariko amakuru afatika tubona nuko uwitwa Simoni Petero yakoranye n'abandi bene intumwa, inshuti, abagenzi, arababwira ati jewe ndumuhinga ngiye kuroba kandi nsanzwe ndabizi. Bageze kw'iki kiyaga aterera y'urusenga birananirana, araroba ngo ijoro riraca, umurango uraca, atakintu na kimwe afashe. Maze ngo Yesu aramwiyereka. Yamwiyeretse gute? Yamwiyeretse arafise ukuntu bwa mbere yari yaramwiyeretse Petero, arafise ukuntu yari yiyeretse ubugira kabiri abigishwa, ariko hano tubona yuko biboneka kumenga bwari ubugira gatatu abiyereka kuva azuka mu bapfuye. Arabiyereka mu bundi buryo special. Ijambo mfise ndagomba umwami Imana kwiyereke mu bundi buryo special, biciye muri sengesho, biciye mu kwizera ijambo ry'Imana. Yesu abasha kukwiyereka ukundi gushasha. Haleluya, haleluya. Bibiliya iravuga ngo araroba arahebura n'ikintu na kimwe. Nanje fise amatsiko cyane fise icifuzo cyane iciyumviro, mbega bigenda gute nawe ngushakishe ubure? Kenshi na kenshi abafiance uramurondera fiance ukamubura, kandi abafiance abuje bahungu barahari kandi n'abakobwa barahari. Birashoboka bigenda gute ingene ushakisha amafaranga ukayabura, ariko kandi hari abayaronka kandi amafaranga arahari? Bishoboka gute ngo ingene uvugwa byange gukira ariko abandi baravugwa bagakira kandi n'imiti irahari? Nta muti n'umutaba ubura, nta ngwara n'imwe idafise umuti. Ibyo ndabyemera kandi ibyo ndabizi neza. Ahubwo wovuga ati ahubwo mbega byogenda gute kugira mvugwe? Kenshi na kenshi turabona inahe nyinshi z'abantu Imana yakijije ingwara. Mvuze ngo imiti yose irabaho nukubera iki? Nuko nzi abakira amakanseri, ariko kandi ku majambo afadika cyane kubyo ku makuru tuzi yuko kwa muganga batavura kanseri, n'ibyo bakora barapfupfahaza, ariko turazi ko uwo mwami w'abami ndakubarira, haleluya, avura kanseri. Si rimwe si kabiri tubona abakize kanseri, abakize sida, abakize hypertension, abakize ubusazi, abakize ingwara zikomeye, amafyigo. Turafise naye zifadika z'abakize amafyigo kandi mu buryo bukomeye. Turafise n'amadokima bipimishije bakaja kwa muganga bagasanga amafyigo yaraboze. Bafise amadokima, ubikeneye n'ubura twandikira tukurungikire abo bantu tuguhe izo ntahe zingene bakize amafyigo. Amafyigo yabo yaraboze ageze ku gipimo c'900, ariko kandi abaganga bavuga yuko hagati umuntu akomeye abafise apima hagati ya 60 no gushika ku 105 gutyo kumbure. Niko abaganga basa n'abatugiye ayo makuru, ariko kandi uwo muntu yari yaraboze amafyigo kugera ku rugero rwaho amafyigo akera ku 900. Urumva ko uwo muntu ubuzima bwe bwari bwarapfuye, ariko uyu munsi ni muzima. Nico gituma avuga ngo nta ngwara n'imwe idakira idakijijwe na muganga wa hano mw'isi. Turafise umuganga wo mwijuru kandi abamuhamagaye bitaba, haleluya, abamutabaje abatabara, abamwizeye, haleluya, abagirira neza. Ivyo nico gituma afise amakuru afadika. Mbega uragomba ko nawe akwiyereka ukundi gusha? Kurikira intahe. Amen. Jewe najenga ha muri veye bucari bonane, hama nzanzanye n'abana bose, hanyuma hageze ko dutaha mu gatondo
umwana umwe acaratakara muga dimanche nje gusenga ngaha mwongera acavuga ati hariho umuntu yatakaje umwana ati mufashe tumusengere wari ngaha basenze mvuye ngaha ngeze ku isoko mu Kinama numva telefone y'umubanyi irampamagaye ati burya umwana baramushikanye muhira hariho abantu bamuzi. Hallelujah. Rero nukuri Imana ishimwe cyane ku gitangaza yankoreye. Hama bumvise gushima kwanje Imana ibaho umugisha. Amen. Yo. Mana yari yakoze mana wanje mana yanje. Naye namubwiye ati humura umwana azoboneka. Komera amashi umwami Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nanje ndashima Imana. Itariki ya 30 na mwijoro ryaho rya 30 narajyanye ata gahunda y'akazi ndaranye bishira saa 9 indoto ziranzira mbona nagize isanganya ku ikinga. Saa 10 ndavyuka ndasenga mejeje gusenga ubwo nyine mu masizeri nza mbona telefone ngo Fisto ngo uracaryamye ntego vyuka utora ikinga ugende mu Carama utora imodoka ugende unywesha ibitoro hama usange mu Kamenge. Candibuka rya kinga narota mwijoro candiha pene uvuga ati ko vyarinze bigenda uko nkaba nasenze n'ubundi nja mu Carama n'amaguru kandi ngenda ndasenga ndagenda mu Carama gutora imodoka n'amaguru hama ndaza ngeze kujya 6 kuri sisi aho muri Bukirasazi hama ndadeviya ngomba kuja gutora abana kora madame yagomba je kuri vaccine burya nca ndafata break iranka ndafata break iranka burya naruhiye kugenda kugonga rya kinga ariko gusenga kwiwanje nasenga mvuga ati Mana undinde sinkomereke cyangwa ngira umuntu nkomeretsa cyangwa imodoka imeneke. Naragiye ngonga ikinga riri kwinyama hama itako ry'inka carigwa hasi bene inyama avuga ati nakundi biri bugende twe tugukatira inyama zaguye hasi dushire ku munzani abari zuriha hama turabe n'iryo kinga ko ritababaye naryo rikoresha. Ndiro ndashima Imana yuko uwo munsi itariki ya 30 n'ukuri Imana yaransimbishije urupfu kandi nico nasavye Imana ku imodoka yo babara cyangwa nkomereke cyangwa nkomeretse umuntu. Ndashima Imana ku byo bintu Imana yavyumvise ikabikora. Abumvise gushima kwanje Imana. Amen. Iyerekwa umuntu asenga Imana ivugana nawe. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe kandi ndabasavye ishengero ryose mukomere Imana amashi. Amen. Mukomere Imana amashi n'umuvyeyi wacu dufite Imana yaduhezagije. Hallelujah. N'umuvyeyi yitaho abana bayo nukuri ndamushimira. Ejo nari ngaha nari numva ndiko mbabara ngaha muri bas ventre munsi y'umukondo babara hari mardi none narota umukobwa ambwira yuko agira neze cancer. Amen. Cancer ngaha munsi y'umukondo kandi kuva iryo joro sinari bwumve yuko ndi muzima naguma mbabara mu gatondo saa 6 mw'ijoro ngomba no kuvomisa. Nimuze murakina ku ndoto murota mw'ijoro biba biriko biraba. Yarasambanije ambwira ndaguteye cancer yari umukobwa ariko ndazi ndabiganiza umukozi w'Imana umuvyeyi wacu aramba hafi aransengera andungika ku bakozi b'Imana baransengera uyu munsi ni muzima ndi muzima nakize cancer. Imana ibamere umugisha. Amen. Imana yagutabaye abona abazimu baba baje kugutera ingwara kandi udasenze birakubako ko nk'ubu yaciye agwara inda yose iruzura twamusengeye mu gitereko mu nda yose yabyimbye ababara cyane Imana yaramutabaye. Haleluya. Amen. Kandi ndashima Imana umunsi wa Noheli ndi muri Kongo umvise ibintu bita mu matwi biraduga mu mutwe ni kumuntu urakebana nanje ndataha ku munsi yarayipfuyemo jambo Yesu bagutanga nageze ngamushengero aje ngamuranyakira muransengera murambye ati barandoze barantanze
umunwa wakebanye waragororoke ndashima Imana ko nakize. warakize umunwa warakebanutse Yego n'ibyo waguma wumva biturika mu mutwe byaraheze. byaraheze. dukomera amashi umwami wacu Yesu. Haleluya. Amen. Na jewe ndashima Imana kuva aho nziye ngaha. Hariho ibintu byinshi maze kunkorera sinobidonda ngo ndabimare mugangira mvuge bikeye. Jewe naje ngaha afise ikibazo c'ibintu byo gufungura mu bibazo nari ifise. Ubu unyi rero narakize meze neza, ubundi jewe ndi ibyo kurya bya saa sita byaba bikwiye nta bindi nasubira gukenera. Ariko ubu unyi naho nofungura 5 ku munsi ntaco bintwara. Ikindi naco nuko mu bantu Imana yagiye irihira amadeni naje mu bantu yariye ngaha ndimo. Haleluya. Ikindi naco naje ngaha ndi magara make mu gusenga, ariko ndumva ubu unyi yuko hariho akariro naki. warakuze uri kurakora. Rero nanje ndashima cyane. Aho mvuze bika bishika nka 10 nzoza ndavuga ngabanyabike bike. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Turizera gukomera kw'Imana, turizera kugira neza kw'Imana. Ni gutubura akazi, ni gutubura umugore, ni gutubura umukobwa, ni gutubura amafaranga, ni gute ibintu byagucanze, ni gute ibintu ufata ntibifadike. Ega ibyo wabuze hari abandi babifise, ega ibyo bishoboye hari abandi babishoboye. Birashoboka ko n'amasengesho yoba yarakunaniye, ariko hari abashoboye kugusengera. Birashoboka ibyo udashoboye hari ababishoboye, ibyo utokora hari ababigukorera. Nicyo gituma nejerejwe n'iyi ntahe. Mbega iyi ntahe ari cyo yo kubarira. Ego wowe ni umwe mu bo twasengeye, kandi uko twamusengeye nawe twogusengera ugatabagwa. Haleluya, haleluya. Dufise intahe z'abari barabuze ubuzi, turabasengera baraburonka. Abari barwaye indwara z'intakira, abari basazi mu mutwe, twamaze no kubivuga. Haleluya, haleluya. Umviriza mwene data, kuyo twizeye nta kidashoboka, kuyo twakurikiye nta kidashoboka. Byose mu kuboko kw'Imana bivuye mu gusenga. Oh, haleluya. Byose birashoboka. Ijambo rikomeye riravuga ngo gusenga guhindura ibintu. Uyu mugabo Petero araza kuroba, arabura n'ikintu na kimwe, ariko ngo Yesu amaze kumushikira aramubona ngo kwari wewe. Haleluya. Uyu muntu yageze ahantu yibuhebura, uyu muntu yageze ahantu acika intege, ivyizigiro byose byaratakaye, kandi ku buzima bwiwe asa nk'uko atavyizigira gifise. Ariko mwami, nutashobora gukorera ku kwizera kwiwe, ukwizera kwanje n'ingane ndakuzi kubasha kumutabara. Afise umutwe uremereye cyane, kandi umutwe we wamumenagurika cyane, kandi mu buzima bwiwe afata ibintu byanka. None rero uyu mutwe wamumeneka agwaye, uri Imana ishoboye byose. Mana gira icyo wokora, ndasengera uyu mutwe. Mana data, ndiko ndasenguka bugwaye umutwe, fata kuwo mutwe nyene, ukwizera kurarema mwene data. Ndasengera uyu mutwe wamumenetse mu izina rya Yesu Kristo. Ashobora kuba agwaye amaso agatuma umutwe umeneka, ashoboye kuba agwaye amanere ukamba umutwe wakugoye, ariko uri Imana data. Ndamusengeye mu izina rya Yesu, uyu muntu yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu yakire gukira mu izina ry'uwo mpamagaye, uyu muntu yakire gukira mu izina rya Yesu. Shobora kuba ugwaye mu nda, fata ugwaye mwene data, ngiye kugusengera. Ndizera ibitangaza n'ibimenyetso mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Erega ukwizera ni nk'ugusara mu mutwe, ukizera umwami w'abami tutabona, ariko ukizera ko ashoboye byose. Wo kwizera ugafata kwiyonda, hari icyo ngiye gukora. Iyo nda yawe ishobora kuba ibyimbye, iyo nda yawe ishobora kuba irimo imisonga, iyo nda yawe ishobora kuba irimo ikibyimba, iyo nda yawe ishobora kuba warabaye ingumba, atari ubuto, atakintu na kimwe udasama, ariko mu bushobozi bw'iyampamagaye ushobora kugurura iyo nda, ushobora kuyonza icyo kibyimba, ushobora guhagarika umuriro uri mu nda, ushobora guhagarika iyo misonga. Ubushobozi bw'iyampamagaye ndaburungika mw'iyi nda. Niyumviye video asanzwe agwaye mu nda yakire gukira. Niyumviye video akumvira ijambo, iyi video akayibona asanzwe adasama yakire gusama mu izina rya Yesu. Yaba wari ukwizera iki kintu wabona icyo kibyara. Haleluya. Birambye ngo kwizera no kumenya neza udakekanye ibidashoboka ko bishoboka. Uyu muntu yaragwaye AVC, yaragize AVC, yarahuye n'ingorane, yarabaye paralize.
ndamusengeye yakira igitangaza, yakire gukira, yakira ibitangaza n'ibimenyetso. Agwaye sida yakire gukira mu izina rya Yesu. Agwaye diabete yakire gukira mu izina rya Yesu. Agwaye mwami indwara y'uburyo bwose, agwaye igitigu yakire gukira mu izina ry'umwami Yesu. Agwaye umugongo ndahagarika ubushobozi bw'umwijima bwateye umugongo. Imana nkorera ugusenga kurarema kandi isengesho rihindura amateka. Urakoze mpemu yera kumukijije. Ndumva neza ko hari umuntu ari bwumvira isengesho rikamukiza rikamutabara. Nimba hari umuntu uzi yoba afise ikibazo nk'ico byaranse ko asama, murungikire mu izina rya Yesu Kristo. Ndizeye neza ko ari bwakira igitangaza. Urakoze ndagushimiye nami kuri Imana ishoboye byose mu izina rya Yesu. Amen. Reka ndagusabe mwene data, nimba hari umuntu uzi byanse ko asama, agwaye umugongo, agwaye mu nda, agwaye ikibyimba, agira ubushuhe, ibihuye n'ibyo byose natuye, murungikire isengesho. Mbere n'ibyo wabuze agwaye kubw'amavuta Imana yaduhaye ibitangaza n'ibimenyetso, naho atoba agwaye indwara nk'iyi, ndazi ko Imana iza kumukiza acumba iri sengesho akizera n'ijambo ry'Imana. Yesu agumugisha kandi Yesu aguhezagire. Kandi Imana niyakora igitangaza, uragira video, uragira audio, cyangwa uduhamagare utubwire ibyo Imana yakoze, cyangwa urungike audio mu buryo bwo gushinga intahe utubwire ibyo Imana yakoze. Yesu aguhezagire.